Yesu n'umwami. Igice c'ijana na gatandatu. Mugira mwumvirize ubutumwa bwiza mushikizwa na Pastor Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 76 96 96 96. Kaze mu mwanya mwiza, umwanya w'ijambo ry'Imana, umwanya udasanzwe, umwanya w'imigisha. Kuri mikro muri kumwe na Jackson Nkeshimana. Reka dusome rino jambo ryanditse mu Kuvayo, igitabo cyo Kuvayo, igice cya 14 ku murongo wa 12 na 13 na 14. Kuvayo igice cya 14, dusome igice cya 14 ku murongo wa 12, umurongo wa 13 n'umurongo wa 14. Dusome mu izina rya Yesu. Ikisi cyo twakubwira tukiri muri Egiputa, tuti tureke dukorere abanyegiputa, kuko icyiza kwari uko dukorera abanyegiputa hako dupfira mu bugaragwa. Mose yishura abantu ati, ntacyo mutinya, muyihagararire gusa murabe agakiza uhoraho agira ngo abazanire uyu munsi, kuko abanyegiputa mubonye uyu munsi mutazokongera kubabona ukundi. Uhoraho niwe agira ngo abagwanirire, namwe nimwinumire gusa. Ndasubiyemo kandi, uhoraho niwe agira abagwanirire, namwe nimwinumire gusa. Tumaze iminsi turiko turiga ku ijambo ry'iminyororo iboha abantu b'Imana, kandi iyo minyororo suko iboha abantu batazi Imana canke batigeze kumva Imana, nuko baba bazi Imana mugabo bakaba binjiye novuga mu gusamara. Nuvuga kandi ko bakaba baboshwe na Satani, ko Satani buriya agwana urugamba ijoro n'umurango, mwijoro ntasinzira no ku murango ntasinzira. Kandi kimenyamenya Satani ni umwe mu isi yose. Hari ibihugu muri uno mwanya ari mu ijoro, abandi ni ku murango, kandi arabateza ibyago hirya akabateza ibyago hino. Nuvuga ko ntaronka umwanya wo kuryama, we ntagira mu ijoro ntagira ku murango, imyanya yose aba ariko aragwana urugamba. Kandi usamaye arakuboha akagushira inyuma yiwe, nawe ukamukurikira utabizi. Iminyororo 6 rero twize uno munsi, twiga umunyororo ugira 4, umunyororo uvuga kwidodomba. Kwidodomba rero ni jambo kumbure umuntu yovuga kumenga rirasanzwe, ariko urisuzumye neza ukijinjira indani usanga ari jambo ridasanzwe. Aba Bisirayeli Imana yari yabigiriye neza, ibakura muri Egiputa mu bitangaza bidasanzwe, aho Abisirayeli bari mu buja, bari bagowe, bari bamerewe nabi. Imana ibakuzayo ukuboko k'ubushobozi, basiga abanyegiputa bariko barahamba imfura zabo ko zari zapfuye, maze bavayo bataha baja iwabo mu gihugu cy'isezerano Imana yari yabasezeraniye ko bakijamo. Mugabo uko bavuyemo siko bashitseyo. Abavuye muri Egiputa, abashitse muri Kanani aho Imana yabasezeraniye, babaye abantu babiri, Yosuwa na Kalebo. Abantu babiri bonyene nibo bashitse, mugabo bari bavuye muri Egiputa ari ibihumbi byinshi cyane. Ariko hari ikintu cyatumye bava muri Egiputa, kandi hari cyatumye badashika aho bari ko baraja. Urazo igikorwa gitanguye ni vyiza ko kiba giheza, kandi Imana ni Imana itemera ishike, niyemera kunanirwa. Ico yatanguye ni ngombwa igishitse, ariko muri uwo mwanya ntibyakunze gushitsa cya kindi yatanguye. Umugambi wayo ntiwabaye ugishikaho wategerezwa gushika, bivanye n'abanyamugambi bategerezwa kuwugiriramo umugambi, canke abategerezwa gufashwa n'uwo mugambi batashoboye kuba maso. Hari ikintu kibabaza Imana mu bindi bintu vyinshi cyane byo babibabaza, kimwe muri ivyo gikomeye cyane no kuyidodombera. Amasezerano yawe arashobora kudashika bivanye nuko uyidodombera. Abisirayeli ntibigeze biyumvira namba na gatonya ko kwidodombera Imana ari ikintu kibi cyane bo bakoze. Igihe Imana yabakura muri Egiputa, bashitse mu kiyaga gitukura, ku kiyaga gitukura babona umenga biranse, babona imbere ntibikunda, inyuma ingabo zo kwa Farao zari zije ziruka zije kubagarura. Iburyo hari imisozi, ibumoso hari imisozi, ntibabona bati duce hehe, hose babona hugaye.
kandi bikaba nka mwejeje kumviriza ubutumwa bwiza mushikizwa na Pastor Jackson Nkeshimana. ikibazo gikomeye cyane utabona mirongo gatandatu mirongo icyenda na gatandatu mirongo icyenda na gatandatu mirongo icyenda na gatandatu barabona ko ubwo basogereye niyo batangiye kubwira Mose ayo ukaba wahezagiwe ati mbe Mose urungikire n'abandi twotuma tugwa muri Egiputa tukora turabaja hako toja gupfira mu bugaragwa. Mwejeje kumviriza ubutumwa bwiza mushikizwa na Pastor Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 76 96 96 96. urashobora kandi no kubusanga kuri Facebook yiwe cyangwa YouTube yiwe ukaba wahezagiwe urungikire n'abandi.